Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Muri iyi myaka 5 iburamwo amezi make umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi, ubuzima bw'igihugu bwaranzwe n'amajambo yo kwizeza abarundi ko hari bigiye guhinduka mu bisata byose by'igihugu, ariko maso ahera mu nzira. Ibisata nka vyose yari yasezeraniye abarundi ko agiye kubinagura, ariko vyose birashari mu majambo, mbere amajambo avanzemwo no kwivuguruza. Muri kino kiganiro kw'isoko cuno musi tugaruka mu gisata ca politike, ari naco kiza imbere mu vyotanga icizere ko umugambwe uri ku butegetsi ushobora kwihanganira iyindi migambwe, hakaba gusabikanya ubutegetsi, gutyo hakaba kuja inama n'ingingo uko honagurwa ibisata vyasinzikajwe n'intwaro y'igikenye, ibiturire, kamwana wa mama, guhonyanga agateka kazina muntu. Ikiganiro mgishikirizwa na jewe Pierre Gahungu, ndabahaye ikaze. Uko bukeye uko bwije, uko isango ry'amatora ritera ryegereza, niko intwaro ya Evariste Ndayishimiye yagiye ibangamira imigambwe itavuga rumwe nayo. Ukutihanganirana mu vya politike vyateye vyunyuka. Umugambwe CNDD-FDD umukuru w'igihugu aturukamwo ukora uko ushoboye kose ngo usigare wonyene ku rubuga. Amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike y'abarundi na mpuzamakungu yagiye abigaruka ko, aho mbere yerekana nuko bishobora kubera intambamyi amahoro n'umutekano mu Burundi. Mugenzi wacu Dani Claire Iratwumva wa Radio RPA atwibutse ibikuru bikuru vyaranze imyaka 5 ya Evariste Ndayishimiye mu vya politike. Fortune Gaitazongo, intumwa idasanzwe ya ONU araba ivy'agateka kazina muntu mu Burundi, mu cegeranyo ciwe yashikirije mu nama ya ONU igiriya 57 iraba agateka kazina muntu yabaye kuva kuwa 9 Nyakanga 2024 kugeza kuwa 11 Gitugutu, yashikirije ko leta Ndayishimiye ica ku biti no ku mabuye kugira izingamika imigambwe itavuga rumwe nayo, maze yiharize urubuga rwa politike. Gaitazongo yibukije ko kuva muri Ruhuhuma 2023 urukwirikirane rw'injyane zagiye ziba mu mugambwe CNL zaruhiye gukombora Gwasa ku burongozi bw'uwo mugambwe, vyerekanye ishaka leta ifise ryiburagiza imigambwe itavuga rumwe nayo no kuyicamwo imigwi. Iyo ngendo n'ayandi mashirahamwe atari make yagiye arabigarukako ndetse akanabinegura. Ishirahamwe Sekoda gishinze kwegeranya amakuru mu bihugu bivamwo impunzi kw'isi, mu cegeranyo cayo co muri Ruhuhuma 2025 ryavuze ko ibwirizwa rigenga amatora ryemejwe mu 2024 risa naho ryazanywe gusa kugira rikumire agatongwasa mu matora y'abashingamateka yo muri uno mwaka n'ay'umukuru w'igihugu yo mu 2027. Sekoda yibutsa ko Seniyanse intonde z'urunani Burundi bwa bose rwariko na agatongwasa n'abatari bake mu banywanyi biwe. Ntawo kwibagira kwibutsa ko kuba utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi cahindutse icaha. Ingoro z'imigambwe zagiye zibomogwa mu mashirahamwe atari make, mbere harimo n'intumwa idasanzwe ya ONU ijejwe agateka kazina muntu mu Burundi, bakaba bavuga ko bisa naho Uburundi buriko burasubizwa mu ntwaro y'umugambwe umwe. Kubwo mushingwamanza François Nyamoya, umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD, abarundi bari bakwiye kureka guhendwa n'amatora ariko arategurwa, bakagira urunani rwo guhindura ubutegetsi buhari. Ivyo bikaza vyiyongera kwihindagurika ry'amategeko agenga imigambwe, aho abahinga batandukanye babona ko bene ayo mategeko afise intumbero yo gushinyiza imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Uyu munsi iyindi migambwe ikaba yibaza ukuntu ayo matora azogenda mu gihe atabitoro bihari, uretse ko umugambwe uri ku butegetsi wo udashobora kubibura, mu gihe kandi imyiyamamazo igiye gutangura mu ntango z'ukwezi kwa 5. Jewe n'ukuri simbona amajambo nokoresha mu kudondagura amabi yakoreye kandi abandanya akorera abarundi. Abantu baguma bicwa, banyuruzwa, abafunzwe baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi, urwaruka rutahuye n'urupfu canke umunyororo
nta kindi rurota atari uguhunga igihugu. Intwaro ya CNDD FDD nagisigaye atari ugukora ibishoboka byose tukayisenyura. Abihenda baja muri aya matora yimirije, twese tuzi uko apanze, nta kintu na kimwe n'ukuri bariko barafasha muri uru rugamba rwo guhabuza abarundi. Kuja mu matora uzi neza uko ameze no kudindiza urugamba rw'abarundi. Iyi ntwaro ya Ndayishimiye nta bindi noyivuga ko atari uko vyihuta cane kuyisenyura, kandi dukora ibishoboka byose kugira tubishikeko. Hano niho ikiganiro kw'isoko tukigarukirije. Mwumvise ko amatora agiye kuzoshobora kuba yiharijwe n'umugambwe uri ku butegetsi wagirizwa kuba waracinyije iyindi migambwe kugira ube ku rubuga wonyene, vyunyuwe nuko ubutunzi bw'igihugu bugeze ahatemba, ahatagira ibitoro, ibijanye n'imyiyamamazo, ikibazo kitaratorerwa inyishu. Nino ngaha duciye dusozerera ikiganiro kw'isoko cuno musi. Pierre Gahungu nariko ndakibashikiriza, ndabahaye isango ku musi wa gatatu uza. Mugira amahoro naho ubutaha. Cari ikiganiro kw'isoko.